Ari wanje. Bati yawe ngiye. Aka gakoti kweri. Nayo ndakibagiye. Ariko baramushinga ntacyo. nagira nje muri rwa rubanza rwa Karori. Gusa kweri. Sherura berewe cyane. Uno munsi naho nambiswe nawe kwe. Uno munsi mbambere umbeshe. Amahera nayo nabitsemo yagiye he? Mahera? Ejo mwijoro hamwe nayo nanyoye agacupa. Nta mahera. Nari nayashizemo yagiye hehe? Nta mahera nasanze. Ubwo si gwa rukozi gwacu goba gwayatwaye. Goba gwarahera uyivye. Daba ruhamagarisha wosanga amahera ya. Bazi. Daba uwo mukozi wacu. We Fazi. Agize impesa zarakura mu makenda. Fazi. Ucha. Sa! Ego ndaje. Mama ujisa rero nikutumvikana. Yewoka yewe. Wahaboro. Wahamamagaye sinigaze numva na kimwe mabuja no kumbwira muvyeyi nibiki. Mbwira. Umviriza nagoma ndakubaze amahera yari mu ikoti y'umushinga ntawe wanje iyo wayashitse. Nukuri mabuja cyo mutangwe kundagiza amafaranga y'ababoss. Iyo koti nayo nibiki. Je boss wazi ko namubikira inkoti mabuja rimwe mu bizibika kuri portement. Nuko ndabasabye jewe ndabiza nabo bakotwatira amakoti. Mubaze boss mubaze yayisize je ntimungore mabuja murabizi. Umviriza wa mukozi we. Ibyo wigira amafaranga atabonetse. Sinzi yana biza kugenda. Swati uza gutaha udahembwe. Cyangwa yarondera utayabona. Mabuja nukuri kwimana mabuja. Jewe honyene nyango iyi nzu yanyu ni yamye ahamagara sinigere numva na kimwe. Boro umpamagara cyane sinigere numva na kimwe nukuri mabuja. Nukuri iyi nzu ni wasanga ariyo yahitanye. Yego iyi nzu uratse ibintu babarira rero mbabarira nukuri. Genda hari wewe cyane wo kamba wumva zitayatwaye. Ha injiramo wumve ko atarimo amademo no uhamagaye nta nakimwe wumva. Ubu rero usigaye uvuga yuko n'inzu yanje irimwe amadayimoni. Ninjira nanje numviriza yuko umpamagaye ntakumva. Mabuja nukuri kwimana urabizi ko inzu yawe je sinzi we ni winjire ukumva ndaguhamagaye ukitaba nukuri kwimana je amafaranga yawe urayankata canke jewe inzu yakura mu bundi buryo we ni winjire ndaguhamagare ukumva witavye ha eko ndayakuri hano kuri iragwaye injira mabuja nukuri ni winjire wenda guhamagare. Okay reka ngende Mabuja sabwe uranyumva tenda kumva none mabuja ujya mugabe cyo gutora saa 10 ngo mugiye mu hoteli zagenze gute sindakumva mabuja tujya mugabe cyo gutora saa 10 yakagoroba ngo mukinyuma bosi zagenze gute niko ndakumva nushobora kunyumva nuko ndabizi. Inzu kweri inzu je sinigera ndamwumva nanje shaye ko ndamwumva ubwo byari karavuga wa mukozi nibyo sindamwumva. Ivyo bintu muriko murivugisha ubu rero mwabonye rero muriko murankina umuzungure je ndo muzungure sigaye ngaba rero je ndi weve amahera yaje muguma mutwara rero jewe bo ivyo bintu bariko baravuga ngaho no kwinjira ngaha mu nzu ntimwonyumva jewe ntimwonyumva afata wa mugore wanje we nano kwinjira gahaye ntimwonyumva sha reka nanje ngende ce ninjira mu mpamagare nanje ndabe ko Fazi umpamagare nanje numvirize ko Composure guys. God have mercy upon us. Iyi nzu yanyu ni kwimeze reka na bosi wumve bosi sa uranyumva neje ko nabumva mwitso bintu bese bosi cyo ku mugoroba wa mukobwa yaza ukambwira ngo ndamufatira hoteli wahavuye ukora wa muti ivyo navyo nibi ji hoteli narayifashe kandi no kuri yanararishe reka nasanze bampaye na twatuntu bikingira kwa muganga wahavuye ukora umuti uzi ko ivyo bintu baba natubonye bosi nawe ntunyumva aha yaje nukwibutsa ni muke ukazi bosi umvisha yanzu yacu kwitumvika eko nta gato nivuga
ivyo muvuga nivyo kandi umukozi mwiza n'ukuri ahubwo usanga turabe ko bakari bose je ngiye kuyogereza ivyombo rero asha wegende mwe n'amahuta ugamutaga reka unyerekereze kubera wigire ku kazi aha rero mwe mwibaza 50 ugira uyikore ko bukwezi katari kibazo aya nyenda yaryamyeko n'umukundi kwezi muzompemba aba